nashaka gusoma igice cyo mu byanditswe dukura mu muhanuzi Yesaya 48 dore ku murongo wa 12. Yesaya 48 murongo wa 12. Toi Israël que j'ai appelé. Je suis le même. Moi, je suis le premier. Nunyumve yewe Yakobo, yewe Isirayeli nahamagaye, ndiwe nduwa mbere kandi uwiherezo. Mbere ukuboko kwanje niko kwashizeho itanguriro ry'isi, n'ukuboko kwanje kw'iburyo niko kwabambye ijuru. Iyo mbihamagaye bivira hasi rimwe. Mwese nimukorane mwumve. Ninde wo muri bo yigeze kuvuga ibyo? Uwo jewe uhoraho nkunda azogirira Babuloni uko ngomba, kandi ukuboko kwiwe kuzotera Abakaludayi. Ni jewe nyene nabivuze. Mbere naramuhamagaye, ndamuzanye, kandi urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. Nimigire hafi mwumve ibi. Uhereye mu itanguriro ntaho navugiye mu mpisho. Uhereye aho byabereyeho nariho. Kandi none uhoraho Imana antumanye na mwe mu wiwe. Umurongo wa 17. Uku niko uhoraho umucunguzi wawe uwera w'Abisirayeli agize ati, ni jewe uhoraho Imana yawe, nkwigisha ibikugirira ikimazi, nkakurongorera mu nzira ukwiye gucamo. Umurongo wa 18. Iyo uba warumviye ibyagezwe byanje, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, kandi ukuguruka kwawe kuba kwarabaye nk'imipfunda y'ikiyaga. Kandi urubyaro rwawe, umurongo wa 19, kandi urubyaro rwawe rwabaye nk'umusenyi, n'abava mu nda yawe bobaye nk'umuhekeheke wawo. Izina ryawe ntiryorandutse canke ngo rizimangane imbere yanje. Gushika hano iri jambo ryera kandi ry'igiciro ry'Imana. Turizera n'imitima yacu yose yuko Imana yagira avuga mu gihe cyose, haba kuri Yakobo, kuri Isirayeli, kandi ibyo yavuga byose mu nyuma yarabikora. Turabizi yuko Imana ntigera ivuga amajambo y'imfagusa, ariko ibyo ivuze iranabikora kandi irabiheraheza. Haba kuri Yakobo, haba kuri Isirayeli, haba mu minsi y'intumwa canke mu minsi yacu, irakora ibyo iba yavuze. Amen. Turabizi ko nta wundi yaremye ijuru n'isi, nta n'umwe ari uwa mbere kandi ari uwa nyuma, ariko niwe kandi azoguma ibihe byose bidashira. Rero turimushimira yuko natwe yadushiriyeho kuba icoro cy'izina ryiwe. Hanyuma arasubiramo umurongo wa 13 ati, nimwumve rero ngo kandi uhoraho Imana antumanye na mwe mu wiwe. Umurongo wa 17. Uko nikuraho umucunguzi wawe uwera w'Abisirayeli agize ati, ni jewe uhoraho Imana yawe nkwigisha. Iki ni ikintu cyiza. Ntitwigishijwe n'abantu, ariko twigishijwe n'Imana nzima. Imana nta nkeka yabikeneye abantu, ariko yashize ijambo ryayo irishira muri abo bantu, hanyuma bategerezwa kurijana. Rero turabyizera n'imitima yacu yose. Turizera yuko si ijambo ry'abantu twahishuriwe, ariko ni ijambo ryayo ryera kandi ry'igiciro yaduhishuriye. Rero bituma igihe cyose turashaka kumuhimbaza, tumuhe icubahiro, tumusenge, tumuhimbaze. None umugoroba naho uburyo bushasha tuba turi hano, kandi ndizera yuko aza kutubwira uyu munsi ku mugoroba kubyo ashaka kutubwira biciye ku ijambo ry'iwe ryera. Mbega mwese murabyizera? Nta nkeka araza kutubwira ibyo ashaka kutubwira. Mbere nubwo rimwe na rimwe ijambo ry'iwe riba ritabura, rikarishe gusoma inkota y'umubiri, nabyo bimeze neza nuko kuko bikura ibintu byose bidafise ikibanza mu buzima bwacu, bikadutunganya rwose kugira ngo tube twiteguriye kuguza kuwe kuri hafi. Izina ryiwe nirishigwe hejuru rihimbazwe mbere no kwino saha yo kuno mugoroba. Turahaguruka
hanyuma tuduze isengesho twese hamwe. Mana yizigiwe, turakuraniye kuno mugoroba kandi mu izina ryera ryawe ry'igiciro rya Yesu turagushimira mwami kubwo amajambo wavuze kiriya gihe kera wabwiye abahanuzi kandi bategerezwa gutanga bagaha ubwoko amajambo wari washize mu mitima yabo kandi ukaba wari wayabwiye haba kuri Yakobo haba ubwoko bw'Abisirayeli. mwami turagushimira n'ubu nturahagarika kuvuga, uguma uri wa wundi guhera ku ntango gushika ku iherezo. kubw'ibyo turagushimira cyane kandi turanezerwa cyane, tunezerewe ibyo turanezerwa cyane yuko kituvugisha kuko ufise imigambi y'urukundo ubwoko bwawe, utwigisha inzira yo kugororoka, utwigisha ibyo dukeneye kandi turashima cyane. none umugoroba naho ukora byose kuri twebwe, ukure ibintu byose bitari ibyawe mwami, uduhanagure ku buryo bw'uko dushobora kwinjira mu bwami bwawe, tukinjira mu bwiza cyo gisagara cy'ubwiza wateguriye ubwoko bwawe, umugeni wawe. mwami untegure mwami, udutegure twese kugira ngo dushobore kwinjirayo mwami nk'uko nyine wabidusezeranije, kuko wabivuze neza cyane biciye mu muhanuzi wawe. kandi mwami ntidushaka kuba twarabisomye gusa, ariko turashaka kubibona. ntidushaka kubyizera gusa, ahubwo turashaka kubibona mwami. duhe ubuntu bwawe mwami kugira ngo twumvirize kandi tuvuge no kuri umugoroba naho. mwami turagusabye ngo ukure muri twebwe, hagati muri twebwe ibintu byose bisamaza, utwemerere guhagarara imbere yawe n'umutima wuguruye, kandi turagushimira kuri byose kandi tuguha byose mu izina rya Yesu. amen. amen. turicara. Louange et remerciement au Seigneur. Ugushimwa no guhimbazwa by'umwami kubwo amahirwe dufise kuba turi hano kugira ngo dusenge. Quand on écoute la parole de Dieu, igihe twumviriza ijambo ry'Imana, je pense ndibaza ko que nous nous sentons tous twese dans le même état. twiyumva mu mero imwe. ibyo bidukora ko bikatuja ku mutima, cela nous interpelle, ibyo biratuvugisha, et nous nous demandons toujours hanyuma minsi yose tukibaza nimba risohoza icyo riba ryarungikiwe. En ce qui concerne notre Seigneur, ibiraba umwami wacu, toutes les promesses ont été accomplies. amasezerano yose yarasohoje guhera ku rya mbere gushika ku rya nyuma. Il a été dit où il devait naître. havuzwe aho yategerezwa kuvukira. Michée chapitre 5. Mika 5 uko ariko byanditswe. Il est né à Bethléem. kandi yavukiye i Bethlehem. Il a été dit ce qu'il ferait. haravuzwe ibyo azokora, kazobabazwa, kazopfa, qu'il ressusciterait, kazozuka, qu'il monterait au ciel. kazoduga mu ijuru. Tout avait été prédit. byose byari byaravuzwe imbere y'igihe kandi byarasohoje. Et il a dit je reviendrai. aravuga ngo nzogaruka, kandi azogaruka. Il n'y a donc aucun doute. rero nta gukekeranya na kumwe ku bijyanye no gusohoza kw'ijambo ry'Imana par rapport à notre Seigneur, ku biraba umwami wacu Yesu Kristo. ariko ndizera yuko dutegereza gutangura kwizera. ndabivuze ndabigambiriye, mfite icyo ngambiriye, kuko buri jambo ryose doit s'accomplir de la même manière, ritegerezwa gusohoza nk'uko nyene kuri twebwe ababaye abizera. we ni umutwe, natwe turi ingingo. we ni umuco, natwe turi ibikwiragiza uwo muco. we ni databuja, natwe turavukana. ni uwacu, turabiwe. nta bundi butumwa bwiza nimba atari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umwana w'Imana ku bw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, kubwo abantu bose bagenewe kubona ubwiza bw'Imana. kandi umukiza wacu yaravuze, aravuga ngo ibyo abo data bose yampaye bazoza kuri jewe, ko kandi mbaha ubugingo budashira. nta n'umwe muri bo azohona,
ariko kiretse umwana wo kuranduka yagenewe ibyo. Hanyuma muri no jambo ry'ubwiza, murabizi umuhanuzi Yesaya yabaye umuhanuzi ahambaye akomeye muri bose ku bijyanye n'inkuru y'agakiza. nta muhanuzi n'umwe wundi yoba yaravuze kuri byose nk'uko umuhanuzi Yesaya yabikoze. kandi murabizi mu gice cya 65 na 66 ahubwo mbere agera akavuga ijoro n'isi n'isisha, uwo muhanuzi yanditse mu buryo butangaje umugambi w'Imana awandika imbere y'igihe. sishaka gusoma kandi byamaze gusomwa niko menyereye kuba ndabigenza, ariko nkuko avugwa no muri Yesaya 48:19 ni jewe nabivuze mbere, ni jewe naguhamagaye, ngo naramuhamagaye ndamuzanye, victorieusement son œuvre, ngo azokora neza igikorwa ciwe, moi ngo urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. jewe uhoraho Imana ishobora byose, ngo narabivuze, naranamuhamagaye kandi irabiserura kandi izogaba kugira ngo igikorwa ciwe kibone uko gisohozwa mu ntsinzi. ku bijyanye n'ibyo haciye hanzamwo ijambo ryiza cyane ku bijyanye no kuzuka. si ibyo gusa ahubwo no kuzamurwa nabyo. ejo muri rusangi ninahaza ibirunga mu ijuru rya Yesu, ariko turashobora kunezererwa uyu munsi yuko abantu b'Imana bavugira mu isezerano rya kera bakavuga ibintu bizoshika. ntimwibagire iri jambo ngo azokora neza igikorwa ciwe. ntimwibagire iryo jambo, ntazobikora gusa ahubwo azobikora mu ntsinzi ikomeye, mu buryo bw'intsinzi ikomeye. rero we nk'uwanesheje w'igorogota azokora mu ntsinzi ibyo yatanguje. muri Zaburi 68 ni Zaburi ivuga ukuduga mu ijuru ku mwami wacu. Zaburi 68 haravugwa ku murongo wa 12, Zaburi 88 umurongo wa 12 mu Kirundi. Messagère de victoire était une grande troupe. Verset 18. abami bari kumwe n'ingabo barahunga. umurongo wa 18 uraduze uja iyo hejuru. umurongo wa 18 ujanye iminyago, uherewe ingabire hagati y'abantu, mbere uzerewe hagati y'abagararije nabo, kugira ngo Uhoraho Imana abane nabo. Uhoraho Imana abane nabo. Tu as fait des dons aux hommes, oui, même les rebelles habiteront aussi auprès du Seigneur Dieu. Vous remarquerez que je me permets parfois, murabona ko rimwe na rimwe bien que ndi uburenganzira cette traduction, nubwo nsomye ubwo busobanuzi, permet de lire une autre traduction, mbasomye ku bundi busobanuzi kuko mba ndabwibuka neza. Ici la traduction de Luther est ubusobanuzi bwa Bibiliya ya Luteri buvuga neza cyane, kuko ntiyaje kugira ngo ahabwe impano n'abantu, ahubwo yaje kugira ngo atange ingabire hagati y'abantu. murabizi surtout ceux qui connaissent 2 ou 3 langues, abantu bazi nk'indimi zibiri cyangwa zitatu, murabizi ingene rimwe biba bigoye gusobanura mu rundi rurimi. Alors nous prenons la liberté de le dire. aho rero dufata mwidegembyo wo kubivuga.
tout de suite dans le dushobora Nouveau no kubisoma mu isezerano Testament. J'espère que rishasha c'est un peu ndizigira mieux yuko donné là-bas. biba ari byiza Dans Éphésiens bitanze nk'uko chapitre 4, banyefeso la même igice cya parole kane est écrite. iryo jambo nyene Voyons riranditswe voir reka ce qui turabe est écrit. reka turabe ibyanditsweyo Oui, très bien. Nous l'avons là. turabifise Éphésiens chapitre abanyefeso 4, igice cya kane verset 8. umurongo w'umunani Éphésiens 4, verset 8. umurongo w'umunani C'est pourquoi il est dit, nicyo gituma ivuga étant monté dans les hauteurs, il iti yaraduze a mené des aja iyo hejuru fait des ajanye des iminyago dons aux hommes. agabira abantu ingabire amen uko Il niko a fait bimeze les deux. yakoze ibyo uko ari bibiri Il a fait Ya- monter les saints de l'ancien yaduganye abera mu izina rya kera kandi asuka mwemu hanyuma atanga impano kuri abo babaye abizera yakoze ibyo bibiri nico gituma ni iby'igitangaza yuko mbere no ku biraba by'amajambo avuga dushobora kuvuga ibyavuzwe atari ibi by'inyuma gusa ariko imero ifatiye dufatiye ku byanditswe byera kandi ibisezerano rishasha bivugwa neza bivugwa neza kandi biratumbiriye abanyefeso 4 umurongo w'umunani nicyo gituma ivuga iti yaraduze aja iyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire abaye bantu atari abatizera ahubwo abizera kandi iyo dusomye tukaba tuzi yuko ibyo byose byasohoje bien précis. kandi mu mpamvu ihari itumbereye atari gusa ku ntango ahubwo no ku iherezo ry'ishengero ry'isezerano rishasha imana ishaka gukora ibyo nyine kandi mpejeje kuraba mu butumwa bw'uyu munsi namaze gusangayo isezerano ryiza cyane muri iryo yuko imana izotanga uguswa kwiwe kwa mwemu by'inkomezi ku iherezo kandi ibyo bizotera bija mu izamurwa hano muri zaburi 38 murongo wa 18 uraduze uja iyo hejuru ujanye iminyago igihe uyu munyezaburi yavuga ibi bintu muri kino gihe nta muntu n'umwe yarazi ibintu ariko aravuga kumbure boba barabajije ati bo wavuze iki ninde aduze iyo hejuru ninde atwaye iminyago ninde yatanze ingabire hagati mu bantu ninde hanyuma inyishu ikaza gatangwa mu banyefeso igice cya 4 guhera ku murongo ukurikira ni kuvuga ko wera ku murongo w'icenda abanyefeso 4 umurongo w'icenda ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu umurongo w'icumi uwo yamanutse niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose ngo yuzure byose turibuka ubutumwa aho mwene Branham avuga mu majambo ngo yaduze aja hejuru cyane ku buryo mu kuraba ijoro araba hasi ibyo rero bisa nyine ko ariko bimeze hano murabona ibyo ashaka kuvuga ngo yaduze aja hejuru y'amajuru yose yaduze hejuru hashoboka kudugwa haravugwa abanyefeso 4 umurongo w'icenda ngo ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu aussi dans les régions inférieures de la terre. Verset 10. Celui qui est descendu, qui est monté très haut, niwe yaduze aja hejuru y'amajuru yose, au-dessus de tous les cieux. aja hejuru y'amajuru yose
icyo bisigura nanjye ubwanjye ntabyo nzi ariko ndazi ko bimeze uko nyine kandi yuko ntakeneye kuraba hejuru ngo arabe ijuru ariko nuko ari hejuru cyane ku buryo bw'uko ahubwo araba hasi mbega ubuntu niwe wanesheje igorogota murazi neza yuko umugwanizi aracafise ahantu kanaka ashobora gushika kandi akaturega ku murango no mu ijoro kandi murazi ko byanditswe mu byeshuro Yohana 12 akavuga ngo ubu noneho arakorowe umurezi wa bene data uwahora abarega mu ijoro no ku murango mu byeshuro 12 umurongo w'10 umwami wacu yaduze aduga mu birere byose bishoboka kandi nk'uko twobyita ibirere cyangwa amajuru ndabisubiramo ni hejuru aho yari ashoboye gushika ni umwami arengeye byose ntiwanesheje w'igorogota ku rupfu ku kuzimu ndetse no kuri satani iryo jambo ni ijambo ry'ubwiza ni wa wundi kandi aranditse ngo uwamanutse niwe nyene yaduze hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose bakundwa dufise umwami ahambaye uwo ububasha bwose yabuhawe ku isi nk'uko biri mu ijuru nous lui faisons parfois peu confiance. Nk'uko rimwe tuba tumufitiye icyizere giki ese nyine ukwizera kwanje kwari guke cyane kumbure no kwawe nubwo dufise umwami ahambaye yanesheje byose yatanze ugucungurwa kuzuye kubwo buntu ku musaraba i Karuvari muri Zaburi 38 haracanditsemwo ibintu byinshi ku murongo wa 20 haranditse umurongo wa 19 umwami ahimbazwe atwikorerera umutwaro uko bukeye niwe mana itubera agakiza amen umurongo wa 20 imana itubera imana y'agakiza idukiza kenshi kandi uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu ngo arazi n'inama mu gifaransa inama z'urupfu rwose mu buryo bw'imwemu ngo niwe atanga impanuro kandi niwe atanga ubugingo nk'umutanga bugingo yambaye umubiri kugira ngo akure ubushobozi bw'urupfu kugira ngo jewe nawe dushobore tubaho ibihe bidashira tubohowe mu rupfu ngo ni imana y'agakiza kiza kandi niwe ashobora gukura mu rupfu ariko ntibigira ngaho gusa uyu cyangwa yundi bashobora gutanga inama zabo ariko we yakoze inama yakuyeho ububasha bw'urupfu ntiyatanze inama gusa ahubwo niwe yari inama ubwiwe ntiyavuze gusa ubugingo ahubwo we nyine bwari ubugingo ntiyashinze intahe ashingira ukuri gusa ahubwo niwe kuri rero ni byose buri bose kandi yatubereye imana ikiza kandi yizanye igatanga iyo nama ikaduha ubugingo budashira kubw'ubuntu kubw'ibyo turashobora kunezerwa umurongo wa 25 umurongo wa 24 mana barabye ingendo yawe ingendo y'imana yanje niyo mwami wanje yinjira ahera ese ukuntu aba bahanuzi babona mu iyerekwa biciye kuri mwemu bakabona ibyo imana yari igiye kuzokora bari barabonye ingendo y'imana
iyo ngendo itari nari ngaho, babonye agakiza n'ubuntu bw'Imana, ibintu bitari bwanabe ngaho, ariko byari biri ngaho, kuko Imana yatanze amasezerano, kandi ibyo Imana yasezeranije biba biri ngaho nubwo bitaba biraza. Murumva mbega ibyo two turavuga? Amen. Mu isezerano rya kera ubuntu ntibwari bwaze, ntibwari bwashike, ariko nubwo biri uko Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo ngirira ubuntu uwo ndabugiriye, kandi nkagirira ikigongwe uwo ngirira ikigongwe. Mu Kuvayo 33:19. Ni ryari rero mbega ubuntu bw'Imana bwatangura? Ntibwatanguye, ahubwo bwari mu Mana, hanyuma bwagaragariye muri Yesu Kristo umwami wacu. Aravuga umurongo wa 24 ngo o Mana, barabye ingendo yawe, atari ingendo yanje, atari ingendo zacu, atari ingendo yawe yayo. Ngo o Mana, barayirabye ingendo yawe. Ibintu nibyo twitwararitse, kubona ingendo y'Imana yacu, kandi ni ingendo y'intsinzi. Arasubiramwo agace ka kabiri k'umurongo wa 24 ngo ingendo y'Imana yanje niyo mwami wanje yinjira ahera. Umurongo wa 25, abaririmbyi bagiye imbere, abacuraranzi barabakurikira, hagati y'abigeme bavuza udushako tw'ingoma. Umurongo wa 26, muhimbarize Imana mu makoraniro, niyo mwami, yemwe abakomotse ku isoko ariyo Isirayeli. Nguriya umuryango wa Benyamini, umuhererezi niwo ubagaba, bo n'abaganwa b'Abayuda n'ingabo zabo, n'abaganwa b'Abazebuloni n'abaganwa b'Abanefutali. Umurongo w'ibitangaza wa 28, Imana yawe ikugereye inkomezi. Mu Gifaransa ngo garagaza ubushobozi bwawe, Mana, komeza ibyo wadukoreye. Amen. Mbega iri si umurongo w'ubwiza? Umurongo wa 28 ngo komeza, ngo Mana, Imana yawe ikugereye inkomezi, ngo komeza ibyo wadukoreye. Turazi ibyo yadukoreye, ibyo yaturonkeye, ariko ibyo bitegeza kuziganywa, bikabikwa, bikaziganirizwa mu bushobozi bw'Imana. Rero kuri ibyo ategerezwa kuduha ubuntu bwiwe, akadufasha ngo garagaza ubushobozi bwawe, komeza ziganya ubushobozi bwawe, ibyo waturonkeye. Ntidushobora kubikora mu nkomezi zacu, ariko Imana yo irabishobora. Kubera iki? Kubera iki mbega tutukwizera ngo tumugirire icizere? N'ubu naho kuri mugoroba tukavuga tuti, mwami, ibi biraba wewe, ibi ni wo mugambi wawe w'agakiza, ni bwoko bwawe, niyo masezerano yawe, n'imigisha yawe, n'ubushobozi bwawe, n'ingendo yawe, n'ijambo ryawe. Mwami, daba turi imbere yawe, tugire, dufashe, dusenge ku buryo bwoko ushobora kwishura. Tume dusenga ku buryo bwoko ushobora kwishura, kandi ugatanga ibyo dusaba. Umurongo wa 28 mu Gifaransa ngo garagaza ubushobozi bwawe, ngo kandi uzigamirize mu bushobozi. Ni byiza, ibyo nyine ibyo. Ku ntango turabizi twese, ishengero ry'isezerano rishasha ryari rishingiye mu bushobozi bw'Imana, kandi hari aho ikibanza cyo kwigaragarizamwo c'Imana ishobora byose. Hanyuma haravugwa ngo ngo abanyamahanga bahunyanze urusengero rwawe, mu rusengero rwawe, ariko umwami yarabigarukanye, ngo arashaka kugarukana ibyo batwaye. Umurongo wa 28 ngo garagaza ubushobozi bwawe, Imana yawe ikugereye inkomezi, kandi uziganye ibyo waturonkeye, utuzigamire ibyo waturonkeye. Mbega Imana yaturonkeye iki? Komeza ibyo wadukoreye, agakiza kuzuye mu mwemu, mu bugingo no mu mubiri.
rero nubwo biri uko dutegerezwa kwemanga yuko ntibiri mu bushobozi nk'uko imana yabitanze ku ntango, ariko muri ubwo buryo nyine turizera yuko agarukana kandi yuko kubw'ubuntu tuzoshika aho abizera bari bageze ku ntango, bari ku ntango, qu'il nous portera et nous préservera. kandi ko atuziganirize mu bushobozi atari mu ntege nke ariko mu bushobozi. Mana, komeza ibyo wadukoreye. Umurongo wa 28 kibe aricyo cyumviro nyamukuru cyo mu masengesho yacu kuno mugoroba, ngo komeza ibyo wadukoreye canke ziganiriza ubwoko bwawe umugisha hamwe n'ibyo byose waturonkeye, agakiza kuzuye muri Yesu Kristo umwami wacu. Tuziganirize Mana mu bushobozi kubw'ubuntu ibyo waturonkeye. Mbega turizera twese yuko yaturonkeye agakiza kuzuye? Mbega turizera n'imitima yacu yose, atari yuko twoba dushaka ubu rero kuduza igifuwa igikiriza ngo tuvuge ngo ego ndizera. Icyo gihe cyaraheze. Shaka kuvuga yuko mu mitima yacu turashobora kwizera kandi tubyemezwa mu buryo bwuzuye yuko twacitse igice cy'ijambo mu mugambi w'Imana, kandi yuko twahambanywe na Kristo, tubambanwa nawe, tuzukanwa nawe, tugatwagwa mu bibanza byo mu ijuru, mu kirere cyo mu ijuru. Muri Kristo igikorwa cy'Imana cyararangiye ku bwawe no ku bwanje. Mu maso y'Imana ishengero ritagira agasembwa, ritagira amarabaga, rimaze kuba rihagaze imbere y'intebe y'ubuntu. Kuri iyo amaraso yo kwiyuzuza yaramenywe. Turabizi twese yuko amaraso y'umwami wacu ntiyamenetse ahantu kanaka mu musenyi. Oya, ayo maraso ntiyamenetse mu musenyi ahantu kanaka, ariko nk'uko byanditswe nuko yinjiye rimwe risa, yinjira ahera mu ijuru ajyanye amaraso yiwe bwite. Kandi ayo maraso ari ku gicaniro, ari ku ntebe y'ubuntu, kandi igihe cyose turi mu gihe cy'ubuntu ayo maraso aravuga, aratuvugira. Amen. Nta muntu n'umwe akeneye kumenya ingene ibintu byose byashitse, nta muntu n'umwe ashobora kubisobanura, ariko turashobora kubyizera n'imitima yacu yose, kandi tukaba tuzi yuko Imana ntiyabisezeranije gusa, ahubwo yamaze no kubikora. Amen. Dusome gusa umurongo w'indwi muri Zaburi ya 39. Umurongo wa 3: Mwami uhoraho nyir'ingabo, abakurorereye ntibaze bamaramazwe ku bwanje. Mana y'Abisirayeli, abakurondera ntibaze bateterezwe ku bwanje. Umurongo wa 6 Zaburi 39. Iki nacyo ni icyumviro icyo uyu munyezaburi avuga hano, kandi akivuga biciye kuri mwemu, nk'ibivuye ku mutima wanje n'ibivuye ku mutima wawe. Abantu barondeye Imana, mbega ni he boyisanga kiretse aho ishobora gusangwa, kiretse aho ishobora gusangwa? Turabizi twese yuko abantu barondera Imana ahantu hose, mu byaremwe, bakajya ku misozi, bakarondera mu biyaya, bakayirondera mu madini atandukanye, imisengere itandukanye ahantu kanaka, ariko ntibayirondera aho iri. Kandi turabizi ko Imana yari muri Kristo yiyuzuza na bari mu isi. tuyisanga aho iri, ariko iryo sengesho naryo twese dutegerezwa kurizanira umwami. Zaburi 69 umurongo wa 6: abakurorereye ntibaze bamaramazwe nanje.
ntibaze bamara amazi ku bwanje. Mbega murabona ngaho ibyo ari byo, uyu muntu w'Imana yavuze amajambo y'Imana, hanyuma ibyizigiro bivuka mu bumvirije amajambo nk'ayo majambo. Rero yashaka kubibona bisoza, hanyuma uwo aravuga rero ati, o Mana, abakwizigira abakurorereye ntibabeze bamara amazi ku bwanje, atari abanyizigira jewe, ariko abakurorereye bakwizigira wewe. Ariko inyuma ya byose yari atwaye ijambo ry'Imana kandi yashaka kubibona bisohoza ibyo yari ariko aravuga, kugira ngo abantu ntibamaramare. Kumbure bamwe bari bafise ibyizigiro byo kuca babibona ubwo nyine, hanyuma bakaba baratashe iwabo bagatana ibyo byizigiro kandi bakaba bari hafi y'umwami. Ariko tubaye mu gihe aho ibyizigiro byose bicika ibintu by'ukuri bifatika bigashika. Hanyuma arasura ku murongo wa 6 muri Zaburi 39, abakuroreye ntibaze bamara amazi ku bwanje. Iri ni jambo ry'igitangaza ngo Mana uhoraho nyene ingabo, abakurorereye ngo abakurondera, Mana ya Isirayeli, abakurondera ntibaze bateterezwe ku bwanje. Mbega twese ntitugishirwa imbere y'igipimo guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma? Kandi ibyo ari Imana ishaka gushaka imitima yacu. Ndabyipfuza atari gusa kuno mugoroba, ariko ubuzima bwanje bwose nsigaranye. Kandi ibi ndabigira nk'isengesho ryanje. O Mana, abakurorereye ntibaze bamara amazwe ku bwanje. O Mana, mwa uhoraho nyine ingabo. Mbega murabona ugukura? Ntiyavuze gusa ngo o Mana, ariko yavuze o Mwami uhoraho nyine ingabo. Turabona ingene yuko igihe umuntu yimbitse cyane mu masengesho, turabona ingene bibandanya gukura bijibwina. Kandi turabibona natwe yuko abakurondera ntibaze bateterezwe ku bwanje. Umurongo wa 3, o uhoraho nyine ingabo, o Mwami uhoraho nyine ingabo, abakurondera, Mana y'Abisirayeli, ntibaze bateterezwe ku bwanje. Atari abarondera uwo munyezaburi, ariko abarondera Imana. Atari abarondera jewe cyangwa abarondera wewe, ariko abarondera Imana bashobore kuyibona biciye kuri jewe, biciye no kuri wewe. Nk'uko kiriya gihe kera abantu baza i Yerusalemu bashaka kuraba Yesu, hanyuma Filipo w'i Betsayida arababwira ati ngoreya, hanyuma abereka inzira. Ntibamara amazwe ku bwanje. Ibyo Imana idushe twese ku mutima, ku buryo ibyo byumviro byavuzwe bikandikwa namwe mu w'Imana, tubitware imbere y'Imana mu masengesho. Umwami areme agaragaze ishengero iryo ata muntu n'umwe yizigira mu mwami azomaramara, kandi abo bose barondera Imana bashobore kuyibona. Kandi tushitse kandi mu buryo bushasha ku kibazo, mbega boyisangahe? Ntabwo gusa ushobora gusangwa, kandi Imana yashatse kuba hagati mu bwoko bwayo. Yazutse ku munsi wa gatatu, araduga aja mu ijuru inyuma y'iminsi 40. Aduga hejuru cyane y'amajuru, atwara iminyago, kandi yahaye impano abantu. Turasoma muri Matayo 27 ko mu kuzuka kwiwe benshi bavuye mu mva biyereka abantu benshi mu gisagara cera. Yaduganye iminyago. Amen. Kandi ashitse hariya hejuru, inyuma y'iminsi 10 asuka mwemu, hanyuma aha impano
ubwoko bwiwe hano ku isi turarindiriye ibyo turashaka kubikora mu kwizera ariko mu by'ukuri mu kwizera tuvuge tuti mwami turi ubwoko bwawe turagusabye ngo usohoze amasezerano yawe yose ntureke umuntu n'umwe ashyira ibyizigiro byiwe muri wewe kandi aho rero ndavugisha ukuri ku bijyanye n'ibyo igihe abantu baza bakavuga ngo mwenda data Frank ntugakunze kugira umubatizo wa mwe mugera rimwe na rimwe mba nibaza yuko baba bibaza ko je nshobora kuba ndi hagati na hagati ngo ndabafashe ibyo rero birambabaza imbere muri jewe ariko nimba kuva imbere y'igihe byashyizweho yuko abantu bose baza n'abantu bakoresha ijambo ariko bagashyira ibyizigiro byabo ibyo biteze byabo babishyira mu mana yonyine aho rero bazoronka ibyo basaba twebwe abantu twe turi abakozi gusa b'imana dushyira ko ibiganza kuri ibyo gusa ntidushobora gutanga agakiza ntidushobora gukiza indwara ntidushobora gutanga umugisha cyangwa umubatizo wa mwe mugera ariko tujya hamwe tukifatanya n'abandi bari kwarondera imana mu masengesho kugira ngo bahure n'imana hanyuma bagire umwimenyerezo n'imana ariko ibyizigiro icyizere ukwitega bitegerezwa kuba biri mu mana kandi irengeye kuba ishoboye ibyo tuyisaba ubundi kandi umurongo wa gatandatu mwami uraho nyine ingabo abakurorereye ntibaze bamara amazi ku bwanje mana y'abisirayeli abakurondera ntibaze bateterezwe ku bwanje ntibamara amazi ntibateterezwe ariko bashobore guhura n'imana bagire umwimenyerezo n'imana kandi twabibonye uwadoze niwe yamanutse ajya ikuzimu ni wa wundi uyu munsi kandi niko akiri uyu munsi ejo ahise kandi ibe byose bidashira imana iduhe ukwizera n'ubushizi bw'amanga ubu rero turashaka mu masengesho aciye bugufi kugira ngo n'abandi benshi bashobore gusenga turashaka kumushimira n'imitima yacu yose duhimbaze izina ryiwe amen turahaguruka kugira ngo dusenge mwami wizigirwa nanjye nashaka gushimira bivuye mu bwina bw'umutima kubwo ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro ndagushimira kubwo haheze igihe kirekire wavugiye mu kanwa k'abahanuzi bawe amajambo y'igiciro yera ndagushimira kubw'ibyo kandi ndagusenga ntiwavugiye mu mpisho ntiwakoreye mu mpisho watanze amasezerano kandi warayasohoje ndagushimira ku bw'ibyo wakoze ibintu byose byari byanditse kuri wowe mwami waje hano ku isi urigaragaza nk'umwana w'imana mu mubiri wababajwe mu rupfu kandi wamanutse mu bice by'ikuzimu ugira ububasha ku rupfu kandi waraduze haleluya wabohoye imigozi y'urupfu abari bashize ibyizigiro byabo muri wewe kuko amaraso yawe amaraso y'isezerano yari yaramenetse ku musaraba igorogota kandi waduganye ku ntebe y'ubuntu kugira ngo avuge mu ruhande rwacu mwami ndagusabye nk'uko uyu muhanuzi yavuga utuziganirize mu bushobozi bwawe utubikire mu bushobozi bwawe ibyo waturonkeye ku musaraba igorogota mwami ntureke n'umwe
muri abo bakwizigira bagashishikara muri wewe, ntureke n'umwe ngo amaramare, ntihagire n'umwe amaramazwa muri abo bakurondera mwami. niryo sengesho ryacu kandi ryimbitse, wiremere ubwoko hano ku isi, ishengero iryo ushobora kubamwo, abantu ushobora gukoresha nk'uko biguhimbaye. o mana, uduhe kuba mu masaha, uduhe kuba mwami vuba cyane, kuba mu masaha aho uzogaragaza ijambo ryawe kandi aho uzo kwishura. uri wa wundi uwadoze, uwamanutse, uwapfuye, uwazutse kandi n'ugiye kugaruka. uri wa wundi ejo hahise, uyu munsi, kandi uri wa wundi mu bihe byose bidashira. mwami wizigirwa, twumvise ijambo ryawe kandi twabyakiriye mu mutima wawe wacu, twabyizeye mu kwizera, tubifise mu kwizera. wemeze ijambo ryawe kubw'ubuntu, ushimwe kubwo ukuba hafi kwawe, ushimigwe kuba hano kwawe kubwo igikorwa ca mpwemu yera. mwami mana yizigirwa, uguhimbazwa, ugushimwa n'icubahiro bibe ivyawe mu bihe byose bidashira, kuko tuzobona ingendo y'Imana yacu, kandi intumwa z'intsinzi zizoba nyinshi. tuzoririmba intsinzi y'Imana mu mahema y'abagororotsi. yesu, wewe umwana w'Imana, wewe umwami w'ubwiza, umwami w'abami. amen. mwami, udufate kubw'ubuntu kandi uhezagire ubwoko bwawe hano n'ahandi hose. uraza abawe barongore, ushire ikiganza cyawe kuri bo kandi utuvugishe twese kubw'ijambo ryawe n'ubwa mpwemu wawe yera. ndagushimira kandi kubwo Bibiliya. o mana, ndagushimira kubwo abahanuzi bose abo wavugiyemwo, kubwo intumwa zose, kubwo abantu bose b'Imana. o mwami, ese ingene ari iby'igitangaza, ingene uri w'igitangaza, conseiller contre la mort, et tu as mis la lumière de la vie, wagwanije urupfu mu migabo yawe kandi ugaragaza ubuzima butabura. uguhimbazwa no gushimwa bibe izina ryawe ryera. amen. amen.